Hello, dear audience. Welcome again to English Agora Victory School. None munsi turavuga ku makuru y'i Dubaï ariko tugenda tumenya icongereza kuko aha ni kuri chaîne y'icongereza. Ego, yo kwiga icongereza. Ariko tugenda tumenya n'amakuru agira ico atumariye. Ego, useful information. Ni kuvuga information itire, amakuru y'akamaro. Ego. None rero abantu bakaze kuza ngaha muri ibi bihugu by'ubwami bwa Emera Arabes Unis, ariho hazwi cane akarere ka Dubaï, umugwa mukuru w'ubutunzi, ariko na cane umugwa mukuru kandi wa politiki ariho Abu Dhabi, ariko hariho n'andi mareta atanu akukira buno bwami kuko yose hamwe na mareta indwi. Nivyo none rero ico abantu baza biteze ngaha no kuronka amafaranga. What were your expectations when you decided to go to Dubai? We wari witeze iki igihe wafata ingingo yo kuja Dubai nk'umukozi byasira? Of course ikintu wari witeze atagukekeranya no kuronka akazi Dubai, ugakora ugasubirana inyuma amafaranga, ntusubira inyuma uko waje. Reka mvugane naba bazanwa no gukora ubuzi kuko hari n'abazanwa n'ibindi n'ahatari benshi. None rero abantu baba bazanywe n'akazi aza Dubai, ivyo biteze biroroshe kubironka. Easy to meet their expectations. Biroroshe guhura n'ivyo biteze, gushikira ivyo biteze. Canya mukuru arico kuronka amafaranga, to earn money, gagner de l'argent, gukorera amafaranga ajya ukoreye, to earn money. Twavuganye ko ari ukugenda tumenya icongereza kuko aha ni kwishuri nivyo. Then there are some eventualities. No kuvuga hariho certaines eventualités, possibilités, ibishobora gushika kwitamwo, bimwe bikaba n'intambamyi zo kudashika kuco wari witeze. Ubu rero tuvugane kuri iki kintu gihambaye cyane. let's talk about this very important thing. Tuvugane kuri iki kintu gihambaye cyane. Iyo umuntu aje kurondera akazi, akenshi mu burenganzira afise arashobora kuvugana n'umukoresha wiwe. Umukoresha wiwe akaba afise nk'ahantu hatandukanye arungika abakozi biwe gukora, kuko abakoresha baba ari nk'abasupplier, no kuvuga bitwa supplier kuko kenshi batanga umukozi agahembwa, bo bagahembwa hanyuma bagahemba umukozi. Ni nk'izo systeme z'ibisiti aho mu Burundi. No kuvuga iki rero bisigura ngo wewe urashobora kuvuga uti okay, ko ubuzi buri ahantu habiri canke hatatu, ugagira proposition ukabaza umukoresha uti jewe mbona mwoshira hariya, hari igihe bishoboka bakagushira. Ariko none mu guhitamwo aho uja wo kwisunga iki? Mu guhitamwo aho usaba wo kwisunga iki? Reka ndabivuga uko. Mu guhitamwo aho usaba ni ikintu gikomeye, gifise inkurikizi zifadika kucakuzanye hano, arico kuronka ayo mafaranga. Ko kuronka amafaranga bisaba yuko ugerageza gukora umwanya munini ya ushoboka. None bishitse ugatora site ahantu uja gukorera, ugasanga n'ahantu akazi gaheze, birashobora gushika ugasanga urarindiriye indwi zibiri canke n'umwanya urenga kugira uheze urungike gukora ahandi. Aho rero niwe uri kurahomba kuko uwo mwanya ntuzowuhemberwa. None rero igikwiye niki? What is needed is To make a judicious decision. No kuvuga decision judicieuse.
mu gifaransa no kuvuga ingingo y'ubwenge, judicious decision, ingingo y'ubwenge, decision judicieuse. Bakunda kugira ngo decision judicieuse ngo ni ingingo ufata bamaze gukonsulta abantu benshi, ariko abantu benshi babifitiye ubushobozi bwo ku expertise. Ariko rero ngaha naho nafise aha no okay, turiko twiga icongereza na cyane. Ariko rero iyo ngingo rero y'ubwenge wofata niki nuko utoraba akazi ngo hariya karorosha, ariko ukavuga uti mbega akazi karamba muri ubu buzi nakahe, uko waje gukora ntiwaje kuruhuka, kandi ingingo nyamukuru ufise no kuronka amafaranga. Naba rero akazi karamba kuko bamaze ku akazi kagoheranye urashobora gusanga bakubwiye ngo uzotangura inyuma y'iminsi 3, ugasanga birigiyeyo, ugasanga inyuma y'indwi, ugasanga it's always postponed, ugasanga biguma vyigizwayo, biguma biri ajourne to postpone, ni ajourne hajya wigizayo ikintu. Akarorero ushobora kuvuga ngo your payment is postponed, no kuvuga uno munsi wari kurihwa ariko ukurihwa kwiwawe kwigijweyo. Ton paiement est ajourné, it's postponed. Akana kajyo kugenda tumenya amajambo y'icongereza, ni naco kinakenewe cyane ngaha. Nivyo kandi no mundi buzima busanzwe muratse ko ari rurimi ruvugwa n'abantu benshi ku isi, aha kandi hakaba hasanzwe ari ku ishuri y'icongereza. Naco gituma tubatumirira kugenda mugira subscribe kugira amakuru afite ica kumarira, useful information uyironke at the same time. Muri uwo mwanya nyene usanga hari n'amajambo angahe y'icongereza umenye, kuko abantu barifuza kuba muri ahantu havugirwa icongereza, ugasanga ntibyoroshe, ariko umenye n'amajambo angahe uzogenda uregeranya uje no mu mareso twarenganye, uzoja usanga hari ibitari bikuri kuramenya. Nivyo then You have to make a judicious decision to avoid being disappointed. to be disappointed ni hajya usanga ikintu wari witeze ugihushije, hanyuma bigatuma nyene umutima uvunika. Umutima uvunitse ni broken heart, a broken heart. Yeah, the information that breaks your heart, it means that you are disappointed. Iyo urose amakuru akuvuna umutima mu kuvuga uba wagize uba ivyo wari witeze utabirose, then you are disappointed. Uri desi, bimwe bita mu gifaransa ngo naka ngo yabaye desi, mu kuvuga ibintu yari yiteze ntiyashoboye kubironka, then he's disappointed. Kugira ntuzube disappointed, ico kintu wogikorera uri kurafata ingingo ukaraba uti mbega je ndiko saba ahantu nkorera namba bampindurira canke iki, nofatira kuki, nindaba ahantu haramba, namba ari site de construction izomara igihe kingana gute. Ntuje gusaba ahiri mu mpera canke ahiri hagati, ariko usabe aho ubona namba ufise amakuru kandi ubanze yarondera, kugira ntusange wahubutse mu ngingo ufata. Nivyo then you will not be disappointed, noduheza ngo ube desi, you will meet your expectations, no kuvuga uzoheza ushikire ivyo wari witeze. Ivyo wari witeze ni expectations. Hamwe wava hariya harimo kuronka amafaranga, kumbure n'ibindi ntazi ndabona bitandukanye. Nivyo ego to expect, I expect to have money this evening, niteze kuronka amafaranga kuri uyu mugoroba. Ako ni nk'akarorero. To expect,
to meet expectations, hajya ushika kubyo wari witeze, rencontrer tes attentes mu gifaransa nivyo. None rero uno munsi reka tugarukirize ngaha, mugende mugire subscribe kugira ibiganiro bishitse bizogende bibashikira vuba, mugira na commentaire kugira umuntu amenye icyo akwiye guhindura, share na like kugira bikunde platform ishobore kutwizera ikwiragize ibi turiko turakorana nanyu. Naho hanyuma murakoze.